Urazi ko muri business nari abantu bama supplies aba gangster gusa ya birazi ni supplies mugabo gusa ntari minsi myinshi sigaye vuba tore kuri kindi gihuwa gishasha kandi ndazi neza ni benshi biteguriye kurekura muga uko kimeze kose abantu bategeza kugihurumba mone kana muhe adresse yihuta no munyene nangene kuri Spotify yandike self made araza kubona inyambira amaze kuja hanze amaze kubona antuze one day niyumviriza ntane muzo zose aza gusanga harimo imwe izosohoka siza mpava ngo hari umuntu asumba Sasbi for muri point zero undi wese ari for muri point zero rero gukora na Sasbi urazi brother umuntu mu muziki hari umuntu nimba ndazo urabizi umuntu ashobora kwandika indirimbo akavuga ati indirimbo numvumenga yoha sana bivaye na nakare tuyikoranye sikuvuga ngo yes kwisemba bizogutera agasuzuguro bizogutera gusuzugurwa nkuko benshi bama babikora urisemba ku muntu ariko mu nyuma akagusuzugura bivanye nuko aba yagufashije byinshi abona atashi umwinjiriza so irinde kwisemba kora ivyo wawe dukuronse utwishimire ni Elma Love mwari nkuko bisanzwe imbere ya kamera za Ndaha TV ndabaramukije cyane ngira ndabifuriza umunsi mwiza muri hose ndi kumwe n'umuntu adasanzwe kuri jewe kubera ko no boss tuzinanye ariko twabanye kera gusa imyaka yaragiye kuko twirinze kwisemba Imana iradufasha no musi duhurira mu bindi bikorwa bitandukanye vipi bro safi braz meze neza mononyohewe naje nagiye kubona ndakubonye uko akigiye waravyibushe uri fresh amafaranga aragufashe ibintu ndabona ari sawa kabisa gusa kwanza ndakunda ko abantu babaturaka ibintu vyiza amafaranga azomfata man nuko mutayemera ariko ayo ufise yose arakwiriye uko urajya ukavyuka usa neza ngo jewe nta nakimwe nicuza nta nakimwe ngaya ndashima Imana y'abarundi ku rugero ndiko ego iyo ndamubonye ningenda kumana iyo namubonye mbamona mutina mbabona iruhande rwanje mbambona umudiaspora adasanzwe imbere yiwanje so brother muri Wiz Nation muvuga make muri Wiz Nation tuvuga menshi gose kubera ko twararekuye self made ni album iri ku ma platform yose cyane mu Burundi ngo duhiriwe duhishije Spotify ubunyere umuntu wese atarapima ashashira mu Spotify ashaza kumviriza antoka mu kirundi ngo naza kwicutsa ego ni hit song ziri hari anya batarazumva muzumvirize kuko nizaja kuri YouTube zo hit song turabize ko mwese mukunda ibintu bibaze kujya muri YouTube muteresharije ariko bagiye kugwego mpuzamakungu ko ari kimwahisemo kubufata app yose mukayishira kuri Spotify na za Amazon kugira ngo abari bige bikunza kura aba diaspora kenshi ko nibo babizi cyane abarundi yo wacu ntibabimenyereye bazi gusa muri YouTube ko ari kimwahisemo kuzifata ubwe mwanya wose ukaba muremure ziri hari yagushika no musi mutarazishira kuri YouTube bon kuvuga nimba mtari manari imbere abarundi gusa hariho nabandi barundi bamwe diaspora nkuko babivuze cyangwa hariho nabandi bantu bashobora kuba bakunda umuziki wa MT number 1 atari abarundi apana kuvuga ngo bashobora bariho no kuvuga tugerageza kubashirira hajya nyene bashobora gushika kandi ari byo bakoresha kenshi apana yuko tubashiriye gusa kandi azi ko umuntu mukora umuziki arashamwe akanoti rero chaturondera ingene kagaruka cyane biciye kwa ma digital platforms nico gituma rero bicari hanyuma tukaza turakurayo kamwe kuko na YouTube bikene kuronka utuntu tugashirayo antuka hariyo zibiri muri hariyo zitatu muri self made hariyo zitatu hariyo dongo kuri YouTube hariyo inyambo hariyo na one day bakwanye na Sasbi ego twikiri kuri one day ngaruke kuri one day gato yoko niyo ndirimbo tunovuga ko abantu benshi bazi ko ziri kuri Amazon benshi ntibazizi ntibarazimenya ko ntibarijukire uru rubuga one day umwimbo wayo wagenze gute paraporo ya collab bakoranye na Sasbi ni mwambere Mayon Liwan ko ukuntu zagiye ziduga sinibaza ko zarose umwimbo umwe bivanye no kuntu umwe mubibona yaronse power gusumba indi yo bari yihe gushaka kuri no mwanya ikinzo no kubwira sinza kugeranya ibintu bibiri bidasa zifite message zitandukanye bivuze ngo ikintu cyose kirakora ico cyategeza gukora mu mwanya wacu hajya twari muri 2019 mwana muste muri 2020 urumva ivya 2019 ni bihava tubikompara na 2020 kubera ko igihe kigahindukana n'abantu n'ibintu nibaza ko ariko dutera intambwe tuje imbere bisigura ko aho mbona yageze no kiragenda
yaragize impact sana nene sivuga ngo yararusize kubera ko sinkompara ibikorwa bibiri kuko nimba yirushije bisigura yuko ntitwatemeye ko twaciye tujima kubera ko hari aho tutashitse twari twashitse ubwa mbere oya twarahashitse twaranarenganye kandi bishobora kuba byavuye kwinga ya mbere urumva ntitwafasha tuvuga ngo twasubiye inyuma kandi icambere cyo cyatumye n'icya kabiri gikunda mugabo ni intambwe twateye kubera ko ntitwagumye ahandi nawe barabibowe je nkibibona nashatse kwiyumvira ikibazo kimwe cyo kubera ko mwahisemo gukorana na Sadbi ubugira kandi mwagomwe iki kuko mutavuze ati reka turondere ubundi asumba Sadbi kuko basanzwe bahari hariho aba hitmaker ngaha bandika neza hariho aba legend ngaha bahari bakora neza ariko mukavuga ati reka dusubire kuri Sadbi kandi dusubire turondere igikorwa ciwe desiza mpamvu ngo hari umuntu asumba Sadbi ari for muri point zero undi wese ari for muri point zero rero gukorana na Sadbi urazi brother umuntu mu muziki hari umuntu nimba ndazo urabizi umuntu ashobora kwandika indirimbo akavuga ati indirimbo numva umenga yoha sana bivaye na nakare tuyikoranye sikuvuga ngo nukudashaka gukorana n'abandi tuzokorana gusa ikintu cyose ni project canke plan abantu baba barakoreyeko rero Sadbi ko twariyonge nuko twabonye ko iyo project huye nawe n'abandi tuzokorana bivaye na project zihari ego reka nyene tugende tubandanya kuri Safe Media ko no musi niyo ndiko ndavuga ko nivyo bikorwa dufise bishasha mukuzi kura nkurikirana ja kuri Spotify ronere Safe Media ari mu ndirimbo nyinshi zitandukanye kandi ahamo collabo zikaze nibiririmbo uri kuravyumviriza bumva ko biri international je nabaza kuzumviriza nyinshi zimeze neza ariko bari gabo ndashaka umugire neza indirimbo dukoma gukurikiza dushire ku mugaragaro niyi urazi ko muri business nari abantu bama supplies aba gangster gusa birazi ni supplies mugabo gusa ntari minsi myinshi sigaye vuba tore kuri kindi gikorwa gishasha kandi ndazi neza ni benshi biteguriye kurekura muga uko kimeze kose abantu bateza kugihurumbira kubera ko atari hamwe vya bindi je nakunda kubivuga kenshi mu Burundi ndufashe tugakora nka kumwe kwakira kuko wasanga ariho hit ya Sadbi ariho hit ya Fizo ariho Emerisa ariho benshi mu rukundo rwinshi zikavuzwa hose nibacho usanga anyamawa adaryoshe mugo no munsi tumenga ari abantu bigabemwe imigwi ngiye kwanaka ariteye kare agiye mu kabwati ntabwo yoti yovuga abandi ico kintu tukwiye kugikuraho kugira nimba umutima mana duze akaba yarakoye na Sadbi bizoca bituma abantu bakurikirana Sadbi kubera ko babonye izina Sadbi nimba arakorana na Masterland azavuga ati uyu muntu turabine imuziwe bashi bituma aja kurona Masterland ivyari ivyo canke Stanish canke n'abandi bakoranye bivuze ngo twese tuze turashigikiranira tutaravye nkunzi tutaravye ngo naka ngo ameze uku ngo naka ameze uku nuko bafatiye ku buryo sana ari abantu bashaka gufasha abandi bafatiye ku buryo ngo yoca nshako cyo bingena gute rero mu minsi gwa kiraza ndisabiye twe turasaba ubishaka cyangwa bishoboye kuko sitegeka abana yadushigikira atangwe no kwerekana ko tugire turi kuri ikintu gishasha mushitegeka kandi kiraryoshe no kuri nuwa nkuru kwa varemera ko guhiruka mutina mbabane n'umukozi mwiza arakora neza bivanye naho uburyo bwiwe bushika ariko ndashaka kumenya mumbwiye ko mugoma mu gusora igikorwa gishashe mutina mbabane atari ngaha mu Burundi bisubira ko igikorwa kizoza ari audio gusa canke shooting izobera hari nyene asanzwa bro nibaza ko uzi vyinshi mu muziki ko ndakuzi stars naye nakuvuga imtani za mu Burundi atari programme hino sikobera ko bashobora gupanga bigahinduka urashobora gukora ibikorwa ukabika kuko biba bibitse nukuvuga ko ari igikorwa muri stock apana kandi kirenga kimwe kigiye kuza ntabwo ari audio gusa twarazishize kuri platforms ziriyo tugomba kuba video kuri YouTube nivuga ko yavuye no yakoze video iri tayari arindire gusa yuko time ngera ari kure reka turinde time bivuge muri video irahari apana imwe kandi ariko neza tumwitege mutina mbabone ari mu Burundi kubera ko abarundi baramunyotewe abafanzi baramukumbuye kumbona hafi yabo bon yaje ndazi ko aragira impact abantu bakanajugumira benshi ndabizi za manager y'Ibonzonchika turetse n'imene gusa ari mu bantu batanga akazi agaciro umuntu wese ahaye akazi novuga nk'abakwini video ari mu bantu bambere nibaza ko bari hanetse kandi batidoga bivuze ngo tumwitege ryari braz nkubo novuga ngo eja zoza indege bikaca bihara sinobambese kandi abantu ariko twitegetse mbo nko mu kwezi kuno kunashobora kuza nyene tukigesha tuziti peut-être ataje nyene abantu baratabara tingene vyasa ariko yari kuza oya ari gari abantu bashobora panga ibintu bakibaza ngo vyaheze kuba bikaca bituma umenga barabaye desi
urumva nico gituma atoza surprise asanzwe aza surprise tukumva ko ahise mu Burundi kandi nivyo vyiza kugira mwarafuwa pasi yarabivuze neza urugendo bahazwe kubasubiza inyuma yageze muri Belgique mu Bubirigi umva yabivuga ngo araje yamaze no gufata indege bikasha bihara y'abantu ba byasagira hanze nyene oya byaciye bikunda mvuga igihe yaza bari bagomba guhagarika urugendo umva bidasaba ko tumenyesha ngo azoze iki gihe kubera ko bishobora guhinduka abantu bagacabona kumenga harimo ubuhemu kandi ari abantu bivanye n'ingene warabamenyereje ubahindure baca bavuga ati umuntu burya nawe aratangiye kuba umuescro nk'abandi bisha byitwa ni ukundi ku bantu nico gituma igihe nico kidesida kigakora ibyacu umwanya ugize ego abantu baravuga ati mutina mbabone nta mafaranga abuze yo gukora indirimbo zimeze neza video zimeze neza na collab zimeze neza ariko kibazo bacha bibaza ati kubera iki mutina mbabone adasohoka ngo akore collab n'abanyamahanga kuko ubugera bufise kuko besha bavuga ati amafaranga niyo tubuze kugira ngo dukore hanze ariko je kuri mutina mbabone nibaza ntayabuze cyane ku buryo atosohoka hanze ariko kubera katarafatirize avuga ati kare nsohoke nkore indirimbo n'abandi baririmbyi batandukanye n'abana bo mu Burundi nkavuga nka Tanzania Rwanda Kenya he n'ahandi bon rero muravuga kenshi ari ibintu abantu batavuga gusa ico no mvuga narigeze kukivuga ari ukuntu aba diaspora menga mu Burundi nta power nini bari bafise mu minsi yahera mugabo ubu uko bagiye baraza bagakora bagaca bakora n'abarundi kubera ko ikintu cyo twokwemera nta muntu yosoka hanze y'igihugu adafise fan base mu gihugu ciwabo ategeza kubanza gupambana igihugu ciwabo kikamumenya kikamushigikira bakabona ko ashigikiwe kuko ugiye gushama amafaranga gusa ga braza ugashama amafaranga undasanzwe gusobanura gukurikirana uri kuko ruhomba mugabo ndazi neza ko izo project zihari muga tudashaka kugenda tuvuga ngo meze kuno kunuko ivyo ari ibintu byo mu muryango gusa abantu bakurikirana Mutina Mbawani banamukunda n'abatamukunda bagomba bakurikirana batigeza kuzomukunda ari abantu bashaka batamukunda kubera ko ngira barusha ntavyonzi ego Mutina Mbawani ni sauti ya kinanga niko akunda kwita uko rujya rujyiwe menga nurutari ukuntu urageye kumviriza kandi n'urubazo ruri bien ariko ncambaza neza muri Wiz Nation murafise baririmbye musanzwe muhagarikiye mazi imisi mbona hari numwe mazi imisi mbona kuri platforms zitandukanye mugena mu supportinga n'abasanzwe bahari hanze skiye aho bariho label shanke mu managinga bisanzwe nyene kumufasha bon muri Wiz Nation bajya ujya no mu Kirundi no mwiswa wiwe iki bivuze ngo ni deshora kuba yarahabaye ni famille tuvuze Wiz Nation wumve ko Wiz ni famille no bisigura Mutina Mbawani Nation bisigura umuryango kuri Mutina Mbawani bivuze ngo ari mu muryango wiwe ukuvuga sinovuga ko ari lebo no muryango wa number Wiz uhari muga kumuvukanyi wiwe asanzwe arimba gospel kweko mutayishimiye kumufasha mugafasha ujya ari muri Wiz Nation nko kuririmba cyane asanzwe aririmba arimba gospel kandi ndazi ko sinzi ko nimba bavukana canke ari inshuti we yo muri famille bisanzwe gutya bon ushatse kuvuga yitwa Emi pro kuvuga Emi James ndamuzi nko mu ndonyi sinamuzi sana muri Wiz Nation maga mu ndonyi ndamuzi yego gusa ko yari nk'umu brother wiwe aramusupportinga bidaciye muri kwizina ya Wiz Nation mugabo ariyo abantu bafise interano nini muri Wiz Nation ego abarindire kino gikorwa nimba atari banga citwa gute kugira ngo umuntu niyashaka kucyumviriza agiye kuri Spotify bavuga ati kanje kumviriza indirimbo amare kuri video numve ingene imeze Mone kana muhe adresse yihuta no munyene nangene kuri Spotify yandike self made araza kubona inyambira amaze kuja hanze amaze kubona antunze one day niyumviriza ntane muzo zose aza gusanga harimo imwe izosohoka Nova yuko aradufunditse aduhaye igikorwa cyo kuja kuzumviriza kwanza zose kuko uko kuzumviriza uzobuteje imbere Mutina Mbawani kandi uzobuteje mu Burundi n'igihugu kiba giteye imbere ego ikintu musaba arundi muri rusangi nka Wiz Nation nk'umuryango ugomba yuko Mutina Mbawani atera imbere niki no ikintu saba abarundi n'abarundi kazi n'abatara abarundi bumva ikirundi ndabasaba ko twoshigikiranira cyane nk'abanyafrika kubera ko nitwashigikiranira tutagumye muri wa mutima wo gushaka kwerekana ko twagabuwe tuzoteza imbere Afrika yacu biciye mu mpano umwe wese afise nk'umuryango wa Wiz Nation ntumira umunyafrika wese abitahura ko
atobona inzigo mu iterambere rya mugenzi wiwe sinuze kuri MT gusa no ku bandi ahubwo yoshamwe effort kugira muduze ndazi nawe bizomugira ico bimumariye rero cyane cyane kuri MT number 1 muze mugire subscribe yitwa MT number 1 kuri YouTube mugire subscribe vuba cyane reka tubanze turindira abandi bave mu mwezi mutukufu ntitubabanire usanzwe ko dusigaje imisi nkingaye nkine cyangwa 5 kugira ngo turangize rero bakora ico kintu bagire subscribe baze bashigikire vuba turabaha ikintu kiryoshe yego yes bakunze bandative ko muvime ko ari umuti uri kurakogwa nko musanzwe mubizi ndabivuga agiye gusha koko agiye gusha muri Wiz Nation muri Wiz Gang nyuma ya one day tugiye kuronka ikindi gikorwa kimeze neza kandi nizera yuko kizobashimisha mwese kizogeza kandi MT number 1 kwindi ntambwe atigeze atera so barigabo imbere yuko turangiza natanguye mvuga ati ukwisemba mu buzima biratuma umuntu agayika adashika ashaka nari ndashaka ugira akajamo kamubwiye bari kwaradukurikirana kugira ngo dutange impanuro ku muntu asanzwe yisemba ubundi kugira ngo abeho bon je suis muvuga ngo bon je nibaza ko ikintu cyose umuntu agikora kugira kimufashe mu buzima bwiwe no munsi ukabona agaciro kawe mu byo uri kurakora ama uwo uri kurafasha kugikora ukabona ko atabiha agaciro canke aha agaciro gusa ibyo uri kurakora ataguha agaciro nka wewe urakwiye guhindura atakubera ku mwansi kandi kubera kumva ko wabikoze kugira umushigikire nzoreke kumushigikira uzoguma wamushigikiye mugabo hari ahantu hashobora guhabwa agaciro k'ivyo kawewe kubera ko wabona ivyo ushoboye noze wibohe kubera ko hari abantu benshi menga turabohewe ahantu hamwe bica bituma twizibira mu opportunity menshi rero ku muntu wari wese yumva ko yewe kwisema uriko uratakaza ubuntu gufasha n'ubuntu mugabo hagize aho bakugaya bariko bararengera ubuntu bwawe ifoko ubuntu bwawe burindira kuko ubuntu buri habo murakoze cyane nka mwarimu naheje ko cyanje naheje gukora izina ryanje rya mwarimu ariko reka barigabo reka ndamusabe akantu kamwe basi uko twaganiriye byinshi byari bikenewe nari nkeneye kukubaza ariko ikintu wumva ko no ntashitse ko ndakikubaze tutaganiriye cyo bari kugira ngo tugende turangije ntagire umuntu agenda afise ijambo mu mutima ritakozwe bon ikintu tutayaze ko je ico nibaza ko twayaze ko cyari cyo kugutumira abanyagihugu n'abene gihugu kuko ari abanyagihugu n'abene gihugu n'abandi bose bakunda ibikorwa bya MT number 1 baze bagire subscribe vuba turabaha ikintu ntabigire kuri MT number 1 gusa no kubandi bose mugandi ko navuga sana kuri MT number 1 kuko niwe niko navugira no munsi ya ntaco novuga kuso twatuza gukora wambaje twabigeze ko kandi wakoze cyane abantu usanga gushimira cyane sinogenda nashimire cyane wewe wampaye agateka ko kumumwaya kugira mvuge ku bya MT number 1 nshimira na team ufasha nawe warafashizwe bari mu bantu badufasha kugira ibintu bigende neza na team yanje ya Wiz Gang sana na bagangster bakaze sana bafise mu mutwe nibaza ko umuntu wese yokorana n'abatoga homes rero ndashimiye cyane n'umuntu wese ansigikira cyangwa asigira MT number 1 akomeza uko mane muhezagi y'abarundi ndagishirako imana y'abarundi apana imana y'abanyamahanga ego naje reka nshimire Wiz Gang yampaye akanyogira ngo tubashe kuganira ni gambere dukoranye iganiro kandi iganiro cyari kimeze neza naryohewe nishimye namenye vishi ntarinze kuri MT number 1 kora subscribe like share na comment kuri Nda TV utibagira kuja kuri channel ya MT number 1 naho kore subscribe kugira ngo uzoronke notification ya mbere kikoko nishasohoka hoki uzoba ari umuti kabisa bari gabo je ndagushimiye cyane kumanya wampaye je ndashimiye cyane imana ikomeze guhezagira brother kandi ko utera uzi imbere sana hawatanguye courage papa murakoze cyane bakozi ba Nda TV jera ndabaseze nta byinshi twari dufise tuganira ibi ariko ibi birakwiriye murakoze cyane.